mwaramutse neza Imana ishimwe cyane ni mwene se usogarutse garushima Imana umwami Yesu ndagushima cyane kugira neza ndagushima ko watuzigamye ndagushima ko duhaye kubona izuba ry'imbabazi ntabwo icubahiro ndakwingize mwami utwigisha ibyawe utumenyesha ibyo ugomba kutumenya maze mwami urushizeho mwami kuduha kwa muturi maso mu izina rya Yesu Kristo amen. Katuririmba indirimbo y'amajana 272 amajana 272 ivuga ibyo kuza k'umwami wacu. Umwami ageze kw'irembo yabambwe ku musaraba yaje gukoranya abera babane mw'ijuru kw'irembo ubari kw'irembo nuko araje kandi ageze kw'irembo yerekana yuko aje biri utakuboneka kandi tugira duhabwe kuramba ntidupfe. Kw'irembo nuko ari kw'irembo nuko araje kandi ageze kw'irembo intambara izoshira n'amahoro azohora kugeza ibyaha n'urupfu bitsinzwe na Yesu. Kw'irembo nuko ari kw'irembo nuko araje kandi ageze kw'irembo mazi mw'isi yagizwe nsha niho hazocika iwacu kudapfa gukuye gupfa atamubabaro. Kw'irembo nuko ari kw'irembo nuko araje kandi ageze kw'irembo nuko ari kw'irembo nuko araje kandi ageze kw'irembo. Imana ishimwe cyane. Umuririmbyi aririmba ngo arageze kw'irembo kandi isi imaze kuba nshasha isi amaze kuza ngo uko warakose kutuzobaho umunezero atamabaro hari ngo kandi nta intambara zizohera ngo naho kuryana bizohera ngo kiretse kugeza igihe Yesu azozira byose akabirangiza ngo kugeza ibyaha n'urupfu bitsinzwe na Yesu nashimwe. Kandi hari ibimenyetso byinshi byerekana ko Yesu agiye kuza ari ku nzira ari kwirembaza tugira duhabwe kudapfa. Yesu nashimwe. Rero sinzi ko witeguye Yesu naza zo gusanga usanga umeze gute cyangwa uri mu biki. Hanyuma twaravuganye ku uheruka y'ukujanye nuko 23 muri Matayo kubijanye n'ukuntu Yesu yariko abwira abantu bigira canke bafise ibikorwa mu mishengero bitandukanye uko bakwiye kugomba kuba hejuru y'abandi akwiye kubanza nawe nyine guca bugufi akaba umukozi w'abandi. Hanyuma naho aravuga yuko benshi bagomba kwishira hejuru abafarisayo bagomba kumenyekana kandi ugasanga abantu bako ni kwishira hejuru gusa ariko mugabo bakayobeza abantu benshi baraciye bugufi. Imana idufashe cyane. Nawo ngira some igice ca 24 ndasoma kuva ku wa mbere kugira kuri 14 gusa kandi ibi ni igihe Yesu ariko aratanga ibimenyetso byo kubona ko Yerusalemu no kugaruka kwiwe ego niwe yabivuze
nyuma rero nta majambo menshi nza kubivugaho, gusa ndasoma kuko birisiguye. Nuko twese dukwiriye kwiyumvira kuri iki kintu cyo kuza kwayo, ko Yesu azoza, Yesu azogaruka, kandi hari ibimenyetso byinshi tubona muri iki gihe byemeza yuko Yesu ari kw'irembo aza. Yesu nashimwe. Ibimenyetso byerekana uguhona kw'i Yerusalemu, Matayo 24. Yesu arasohoka ava mu rusengero, akigenda abigishwa biwe baramwegera ngo bamwereke inyubako y'urusengero. Arababwira ati, ntimubona ivyo byose? Ndababwira ukuri, aha ntihazosigazwa ibuye rigeretse ku rindi ridasamburiwe hasi. Yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa biwe baramwegera bihereranye, baramubaza bati, tubwire, ivyo bizobaho ryari? Kandi ikimenyetso kizoba iki c'ukuza kwawe n'ic'umuhero w'isi? Yesu arabishura ati, mwirinde ntihagire ubazimiza, kuko benshi bazoza mu izina ryanje bati, ni jewe Kristo, kandi bazozimiza benshi. Muzokumva intambara n'impuha z'intambara. Mwirinde ntimuhagarike imitima, kuko bitazobura kubaho, ariko umuhero uzoba utaraza. Kuko ihanga rizotera irindi hanga, ubwami buzotera ubundi bwami. Amapfa no kunyiganyiga kw'isi bizobaho henshi, ariko ivyo byose ni itanguriro ryo kuramukwa. Niho bazobatanga ngo muzigirizwe, bazobica, kandi muzokwankwa n'amahanga yose abahora izina ryanje. Niho benshi bazobatsitaza, bazoryarukana, bazokwankana, kandi hazokwaduka abigira bavugishwa n'Imana benshi bazimize benshi, maze kuko ubugarariji buzogwira, urukundo rwa benshi ruzotimba. Ariko uwihangana agashitsa kw'iherezo niwe azokira. Kandi ubu butumwa bwiza bw'umwami buzovugwa mu isi yose ngo bube ibimenyetso, kibere icabona amahanga yose, maze umuhero uzoca uza. Yesu nashimwe cyane. Havuze uko ishengero ngo abigisha bamwegereye, aheza arababwira ngo, ntimubona iyi ngoro muriko muranyereka? Nta niwe izosigarako. Imana idufashe cyane. Mugerageje kuraba ibiriko biraba mu mashengero atandukanye n'ibiriko biraba ubu, urabona ko hari ibiriko birasambura ishengero cyane. Abantu benshi b'ishengero bamwe bararihunga, abandi bari insiguro yaryo ivuga ati ngo, ndababwira ukuri, nta n'ibuye rizosigara kuri yo. Kuko benshi tuja kwibaza kumenga ni inyubakwa cyane iki, kwari uguhona kw'i Yerusalemu, niko bavuga ko cyane kuko ariko hari ni ishengero, kuko hari bizogwa ishengero canke umugeni ikagwanya ishengero. Abantu benshi bakava kukumenya ukuri by'ukuri. Navuze none ibyo bizobaho gute? Hanyuma abigisha baramwegereye. Ico numva campimbaye cyane kimwe, baramwegereye. Hari byinshi umenya wegereye Yesu. Yesu nashimwe cyane. Ese icoma tukagira umwete wo kwegera Yesu, kugira ngo tumenye amabanga menshi, kuko abagumye hafi yiwe nibo bamenye byinshi. Hanyuma rero ari ku musozi. Haleluya. Abigishwa biwe baramwegera ku musozi. Rero twarigeze kubivugaho bwa mbere mu ntango, yuko ibyo bize ku musozi yuko ari kwerekana Yesu ko ari hejuru ya byose, ko ari yerekana ubushobozi n'igitinyiro ciwe. Hanyuma rero baramwegera, hanyuma nawe aradondagura ibimenyetso byinshi cyane. Urukundo rwa benshi ruzotimba, hazoba impuha z'intambara, hazoba abantu bikunda, hazoba abayobeza abandi benshi, abigisha b'ibinyoma baza kuyobeza bazimize benshi. Imana idufashe cyane. Ngo hari nazoba bita Kristo, ariko ngo ntimuzobakurikire, kuko umuhero ngo atanga ibimenyetso byerekana yuko Yesu byerekana ukuza kwiwe. Yesu nashimwe cyane. Ariko cyane nakunze kuri 13, ibyo byose bizoba intambara, impuha z'intambara, ihanga ritera irindi. Sinzi ko ubu
mudaca muvyumva muri mwe muca mwumva akarorero k'ibiko biraba. Ubu ndibaza impande nyinshi cane n'ibihugu bike bitari mu ntambara canke bidategura kuja mu ntambara n'ibindi bihugu canke uravye abantu kudakunda Imana ubu biriko biragwira cane. Ubu umuntu wese uwo wegereye wumva umenga bati je ijambo ry'Imana urimbwira nkande ko ndanarikurusha, kuko benshi ivyo gukunda Imana vyarabavuye mu menga baramaze kubimenyera. Ariko ahubwo cane ariko mu wihangana agashitsa kw'iherezo niwe azokira. Yesu nashimwe, kandi ubutumwa buzovugwa impande zose kugira ngo bibe ikimenyetso. Nawe uriko uravyumva ubu nyene, uriko uravyumva nta rwitwazo ruzobabura uvuge ngo vyagenze gute canke ntavyo nigeze numva. Hanyuma rero ariko ibi vyose raba impande zawe zose, urabe umbwire ushaka kumbwira ni ikihe kimenyetso kibura mu ivyo vyose Yesu yavuze bitariko biraba mw'ino si, bitariko biraba mw'iki gihe. No kuri Yesu ari ku rugi, umwami ari kw'irembo, kandi ukuza kwiwe ibimenyetso vyose birerekana yuko ari hafi. Yesu nashimwe cane. Ariko hahirwa umuntu yihangana agashitsa kw'iherezo, uwo niwe azoshika, niwe azoshaka, kandi ngo bazobagwanya. Iki navyumvise ngo bazobatanga muzigirizwe, bazobica, kandi muzokwankwa n'amahanga yose bahora izina ryanje. Niho benshi bazobatsitaza, bazobaryarukana, kandi bazoryarukana bazokwankana. Ego ngo bazokwicwa, ngo muzokwica muhogwa ijambo ry'Imana n'ibindi. Yesu nadufashe cane. Rero mbega uriteguye? Mbega wumva wohagarara iminsi ngahe? Je nasanze nta n'umunsi n'umwe nomara, ariko bisaba yuko rero turonka mpwemu yera. Nagerageje kwiyumvira ku bantu bose bashoboye guhagarara. Ndibuka turavye inkuru ya Petero yari intumwa ya Yesu, yagenda nawe ibihe vyose. Mugabo ku munsi Yesu apfa yaragize ubwoba gushika n'ahunga n'umukozi wo mu nzu, akavuga ari jewe na uwo Yesu ntawe nzi, aramwihakana. Ariko maze kuronka mpwemu yera yarahagaze arashingira intahe bose. Uravye mu vyakozwe nibaza igice ca mbere, ugiye gusoma mu gice ca mbere, ngo arahaguruka amaze kuronka mpwemu yera arabwira abanditsi wa wundi mwabamba. Urumva kugira ati wa wundi mwabamba ni wakoze ibi, arahaguruka. Rero numva nta kintu twoshobora gukora. Ibi byose tuzobimenya kwiye twegere Yesu, tugumane nawe, tumubaze neza. Kandi yavuze ati harahanije mu y'ubagire ngo ntimuzogira ubwoba niba baramuka babitwariye, ntimuzogira ubwoba ibyo muzovuga, kuko nzobabwira ibyo muvuga. Nukuri amahirwe woronka ico kurokora nuko gumana na Yesu, kandi ukawuvize mpwemu yera. Ndagomba by'ukuri ko turondera umwanya wo gusenga Imana, dusenga Imana kugira ngo turondere mpwemu yera. Mpwemu yera ariwe azotuyobora, dushoboze, dukomeze. Abantu benshi dufise ibishingano byabo byo kuntu bashoboye kunesha, no kuba bari bafise mpwemu yera yabagwanira. Yesu nashimwe cyane. Wabaha inkomezi, umubiri wabo warababara, ariko impwemu yabo ikaguma ifise inkomezi ishima. None nawe uhagarara kangahe? Ntabwo two kwishoboza kubw'umubiri wacu, ariko ndabinginze dusenga Imana, kandi turabe impande zacu. Ijambo ry'Imana rivuga ngo mwebwe muragereza kugeza ibihe, mukamenya igihe ibintu bizokwera n'igihe bizokomera. Ariko nimushaka kugeza igihe cyo kuza ku mwami wacu, ibi ni ibimenyetso k'ibicibutso yuko Yesu ari hafi kuza. Uriteguye? Mbega yoza zo gusanga hehe? Nta yindi nzira iriho atari inzira y'umukiza, nta yindi nzira iriho yo gushika mu ijuru, nta yindi nzira yo kushobora kurengana ibi atari uko ari ukwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, kandi ukamwegera, ukamuba hafi kugira ngo akumenyeshe ibikwiye gukorwa. Yesu nahabwe icubahiro. Umwami wacu ari kw'irembo, ari hafi kuza, kandi ibimenyetso vyerekana ko agiye kuza ni vyinshi cane, vyerekana ko ari hafi. Ariko none uhagaze he? Hahirwa bihangana kugeza kw'iherezo, uwo niwe azoshobora kunesha. Yesu nabaha umugisha. Nuko twisuzume, turabe neza aho tugeze, turabe ibyo turiko turakora, mu byo tugendera. Nimba utarakira Yesu, mutaramushitsa neza mu bugingo bwawe, ushobora kuba tumaze igihe kirekire tukiri babandi b'abafarisayo gusa. Tugomba ko abantu bamenye ivyacu gusa, bamenye yuko dukorera Imana canke dukorera Imana, ariko Imana igomba ko tuyikorera mu kuri, mu mpwemu no mu kuri. Yesu naza azogosora umuguruka, utabwe mu muriro, ariko imbuto nziza ishigwe mu kigega. Imana ihabwe icubahiro. Mwami Yesu Kristo, ndagushimira cyane kuri iri jambo mwami. Ibihe mwami watanze ibimenyetso ko ugiye kuza, warabwiye intumwa zawe, urababwira ati rero ngiye kuza, kandi uradondagura ukuntu uko kuza kwawe mwami Yesu. Ngo nishengero mwami kuri ngo nta nakabuye kazosigara. Erega mwami hari ndaguma mwami uziga mu ishengero ryawe mwami Yesu, urikingire mu izina rya Yesu. Byose byaraburiwe mwami, rabi intama ko ziraba mu mashengero bitandukanye mwami, ariko hari ukunesha kuva kuri we mwami Yesu. Please Jesus, ndakwinginze kuri
ubana umuntu wese mwami uzigama ishengero ryawe mwami abatarakumenya bahe kumenya mwami Yesu kuko mwami nta yindi nzira iri hatari yo guca muri we mwami nta yindi nzira izoshikana mw'ijuru atari kuba muri we by'ukuri no kutuzigama by'ukuri uzawukoze Yesu mu gihe ugiye kuza uzoduhe mwami kuzokubona uzoduhe mwami kuzokubona by'ukuri mwami tuzogusanganira ku bicu mu izina rya Yesu Kristo uzome kuba mubo uwo mwami Yesu Kristo ugiye kwigaranya mwami Yesu Kristo urakoze cyane mpamwemuyera mwami duhe mpamwemuyera mu izina rya Yesu kudukomeza ntitwabishobora mwami turi twenyene urakoze cyane asenga umuntu wese mwami yumvira ijambo ashoboye kuba mwami Yesu Kristo umuhe mwami uvugana nawe ku mutima wiwe afata ingingo mwami Yesu yo gukurikira nawe ari bitwe kuba ari baremeye kukwakira mugandi bakaba barasubiye inyuma mwami bagira umwete ugaruka kuri ibyo ukoze urakoze cyane mwami ugiye kwama turi maso utuzigama muri iki gihe uzokoze mu izina rya Yesu Kristo amen.